Mazina yanje jewe nitwa Keza Verlaine, jewe ndi umwe mu bakozi ba Sandy Salon, nkaba nkora ku bijanye n'ubutunzi. Sandy Salon ni salo ivanze, ni y'abagabo ni y'abagore. Turadefriza, turamwa, turagira massage yo mu maso. Aka kazi ibintu katumariye ni vyinshi, nko kuri jewe karamfasha mu kwingunganya mu bintu bimwe bimwe, bituma ntasabiriza, ntaguma ntega amaboko. Ndamushimira cyane ko narimvira iki ciyumviro cyo gushinga ama entreprise kugira twebwe ugwaruka dushoboye kuronka aho tuba turi. Ndamushimira cyane ko niki ciyumviro yarakigize. Hano ni kuri salo twari twaje kwimosha. Ngaha twasanze iyo tuje kwimosha badufata neza, baduha care nziza vuba. Ivyo uba uje gukora bagufata neza, bakakubwira neza, nko kukoza barazi koza, barazi kumwa bakamwa neza, bafise n'amavuta meza. Amavuta bakoresha ngaha si nk'ay'abandi. Nta ngaruka mbi nabonye ku mavuta, nta mahere atera, ntaki. Kandi niyo bagusize vraiment urumva ko umerewe neza no mu mubiri.